uhirahira kononera abandi uba winjijemo ingorane, uba winjijemo ikibi muri bya bintu wakoze. Kandi burya icyo tubiba nicyo twigura. Ikintu cyose dukora ni urubuto tuba tubibye, nabwo ruraheza rugakura rukaduhindukirira. Kandi kuri iyo ruca ntushobora kubuza ibyo wakoze ukugaruka kuko ntumenya niyo biza guturuka. Ikibi nacyo ikintu cyose kizana ingaruka mbi kuri wewe no ku bandi, cyane kikayizana ku bandi wowe atakibi cyakuzanira. Ni ukuvuga mu kudondora mu bitahura icyiza n'ikibi, sifatira ku byanje gusa, ndafatira no ku bandi. Uwundi niwe yavuze ngo kindi udashaka ko abandi bagukorera nawe uzokibakorera. Bisa nk'ibi, niba wewe kitokuryohera ni kibi kireke ntugikorera abandi. Imico myiza rero iyo uri mu kibanza cy'uburongozi ifata ububasha bukomoka mu burongozi ikabugira igikoresho cy'icyiza. Mu yandi majambo, umurongozi asanganywe umutima w'ubuzima bwubakiye ku cyiza, uko aronka ububasha bwinshi mu burongozi niko akora ibyiza byinshi, kuko ubwo bubasha buca buja mu minwe ya ya neza isanzwe iri mu mutima wiwe. Mwumvirize neza ngaha, kwitwa umunyacubahiro canke kuzezwa amabanga kanaka ntibikugira umuntu mwiza kurusha uko wari umeze. Birashobora gutuma uvyibuha kumbure kubera hariho akarusho kiyongereyeko, birashobora gutuma icubahiro kiduga bivanye n'ikibanza urimo, mugabo tugarutse mu mico nta kintu bihindura mu mico yawe, ahubwo biha akaryo ya mico ikujyanyemo kwigaragaza kurusha igihe utari ngaho. Aha niho nama nkunda gukarira abantu bakiri bato cyane, barakunda gukarira abarongozi ngo bakora nabi. Ariko iyo wihweje ibintu bigora abarongozi mu Burundi si bose, ariko ibigaragara nyamukuru ni ibintu bisanzwe biri mu mico yacu. N'abantu bijya muri ko murabagiriza biri muri mwebwe, gusa mwebwe ni muraronka akaryo ko kubigaragaza, kuko ubusuma si uwivye ni umusuma yarose akaryo ko kwiba. N'utariba kubera ataronka akaryo abari kwagiriza abantu utabanje kuraba nawe uwo hagushira icyo wokora si byiza, kuko kiriya kibanza kirashobora kuvumbura ubupfu bukurimo, hamwe abantu bibaza bati uyu ni wa muntu kandi wakamutwarira kuri umuntu w'intungane. Imico mibi nayo ifata ububasha umwamba n'uburongozi ikabukoresha mu kibi. Nicyo gituma ari byiza cyane ku barongozi kuba abantu baba bariko barahinyanyura ingeso zabo, abantu baba bariko bararondera kunesha intege nke zabo, abantu baba bariko bariga kumera neza kurusha uko bari. Harihiganwa twese turimo, ntituriko turahiganwa hagati yacu, umwe wese ariko arahiganwa na wenyine. Umwe wese ategerezwa kurwanira kuba mwiza kurusha uko yari areje. Wewe wejo akwiye kuba ari mubi kurusha wewe uyu munsi, ndiko ndakubeje neza. Hanyuma wewe wejo haza azoba ari mwiza kurusha wewe uyu munsi. Kwiga kuvuga ukuri, kwiga kwihanganira abantu bagorana, kwiga guharira, kwiga kuba bizirwa ku masezerano dutanga, ubwo n'urugamba twese dukwiye kwamamo mu buzima bwacu bwose. Niho uburongozi bwacu buzozana ineza aho turi hose.